Nkundira ndakubwira ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho dukurikirana aho herereye. Kuri microphone ni Mr Kid Truth kuri Yaganawe TV. In front of camera dufise Le Patriote nko kumwamibonye. Tumuzi kuri vyinshi nk'umukunzi w'u Burundi, tumwite umuwazalendo. Ikaze cyane ku bakunzi bacu ba Yaganawe TV ubatora mukirize. Urakoze Mr Ki ndishimye cyane cyambere kuba mwantumiye kandi kuri Yaganawe TV hamaze kuba muhira. Yes. Enda baramukije mu wese mugiye kudukurikirana ndizire ko tugiye kuyaga ibintu vyankenerwa kandi mutaza guhomba. Na cyane cyane. Uyu mwanya muto baze kugufata kugira bamara ikiganiro. Ya nama mvuga ngo kirapanze. Ya nasukupanga guta ahubwo kirubatse. Ya kirubatse. Ya dutereje imbere. Bon hari kinyamakuru cy'abafaransa kimaze kuba gisohora amatangazo kivuga ko abasirikare b'u Rwanda bashaka kuba bamaze kugaragara muri Kisangani. Byafashe gute? Ayo makuru nanje siyambira yumvise nazinduye ndayasoma avyumvikanye neza yuko ikinyamakuru cy'abafaransa mu kicegeranyo bagize yuko basanze hari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda cyabe ba M23 baze ku Rwanda ruri muri profile ya M23 bagiye kwiyemfilitra hari ya Kisangani kugira ngo bikunde bahungabanye umutekano wao. Nco ndababwira yuko mu minsi heze mwarumvise ko igihugu cy'u Rwanda carungitse amadrone hari ya Kisangani aza kurasa ikibuga c'indege cha Kisangani. Ibi ndazi yuko abantu benshi twabanye mu biganiro twabibabwiye yuko mbere hashuye gukorwa amadrone agira ku munani y'igihugu cy'u Rwanda. Imvu ndazi iyo nkuru abeshi mwarayimenye. Rero kuno munsi abafaransa kumva bavuga yuko hariho aba M23 cy'abanyarwanda bashitse muri Kisangani bishobora kuba ari byo canka atari byo huko tugeranije kuraba Ubufaransa ntabwo buri kuri kote ya Kongo. Ubufaransa buracyakorana mu buryo bugaragara n'igihugu cy'u Rwanda. Tunababwira yuko amadrone menshi yakoze ngaha muri Kongo Ubufaransa bwayahawe. Harimo ikiganza cy'Ubufaransa. Harimo ikiganza cy'Ubufaransa. Sishobora kuzanemize ensemble yuko hari aba M23 cy'abanyeskare b'u Rwanda bari muri Kisangani. Ko Ubufaransa tumaze kumenya ivyo kumuri barashobora kugira kuzana nk'iterabora kugira ngo bikunde ahubwo umugambi wabo bawushikeko kwereka Kongo yuko arabakunzi bayo, kwereka Kongo yuko basabanye. Abazungu bagira ubwenge bwinshi ariko bidashobora kuba byo bari n'ububeshi ko turabizi uko inkotanyi cyashobora gufata ikiringo c'imyaka 10 kiringo c'imyaka 5 ziriko ziri infiltrano kugira ngo zose kwagirira nabi. Ibi turabizi ko bemera bakaba baboyi, abandi bakaba bayaya, abandi bakaba bamaraya. Urumva kugira ngo barinde ukuntu bashaka kuhafa aho hantu kwiyehestara neza amenye imitawo yaho ngene imeze. Navyo birashoboka. Rero kumva bari Kisangani shasi numva yuko wewe oja ku Kisangani n'abari ngaha hafi y'u Rwanda batose bariko barakubitwiza izakayabo zimwe Yesu yasigaza ku musaraba. Yesu azoshaka reke kwigarukira kuko izo yari kujya no basore ba Kagame barazimaze. Yego kabisa ko barakubitwa nabi. Ovyo kumbwira rero yuko hari umunyarwanda azina yari karabonera muri Sud Kivu agaca dobera ngo aragiye na Kisangane aza karabonera ngaha za Uvira Mwenga na Fizi. Ndavuga ko ari kubahuka uko nabari ngaha muri aha hafi y'u Rwanda ntibazi ko bazohava makuru. Rero kuja dobera Kisangani urumva deja u Rwanda rwaramaze gutsindwa zino ntambara. Rwaramaze gutsindwa hasigaye ko batera igere rya nyuma. Uko intambara zo muri Kongo zashaje niko n'ubwonko bwa president wabo bwa musazanye. N'umuntu atigera muri politiki. Burya muri politiki n'ibintu bisaba kuguma ushanja. Mugawe imikenyuro mishasha kugira uronuvere uzanye ne innovation mu bintu uri kurakora. Mugawe yama muri vya bindi ngo FDLR ngo yi ngo banyamurenge sivyo yama ari karavuga. Imikenyuro yaraheze. Rero nuno musi kuzana ngo abasirikare b'u Rwanda ngo bari Kisangani no kugira ngo berekane ko bagifisa agatege kumba agatege kacitse kera ntaco bacanze. Rero ndabifata nko karo bubeshi yuko atasirikare ba nubwo baba bariyo abariyo bari ko barashaco bakuko ntiboronka aho bahungira. Tuvuge ko ayo bari ya politiki basanzwe bakoresha nk'ubwa mbere gihe binjira muri Uvira
batangura kubesha ngo Uvira tombe tuvuge ko ariyo mitwe baba barakoresha ni ya politike mugabo ubu nitwovyita kabyo byo muri Uvira kuko muri Uvira barabiproclamye hama baraza barahabonekana mugabo Kisangani ni kugira ngo berekane yuko bagikomeye kumbe intege zacitse ke inguvu zaraheze fati yarazimaze nta nguvu bagifise abasore baneva barabakorogoshoye mu mitwe nta nguvu bagifise Evaride yarabamaze babaye umwavu wo muri Kongo nubwo mba ndiko ndayivuga umengo ndaryohe simba ndyohewe burya ngo umuntu iyo avuye mu buzima ni ikintu gikomeye cyane ndibaza murakunda kuja ku ma enterrement mukabona ngene amarira bahari kujya rero umuntu apfuye kujya tumuririra niko nundi apfuye urumva kujya abamuririra niko natwe wacu tumuririra kandi urumva yuko bitegeza kugira abo bibabaje bitegeza gusigira imvune abacange bariya niyo mpamvu rero niyo tuba turabivuga ngo bapfuye bimeze uku nasiko tuba tugomba ko bigenda ubundi bwo natwe turababara turanahomba kuko ryaterambere Gaddafi yifuriza abanyafrika nayo zofa tugeze ko tukiri mu kujyana entraînement eka dusimbire muri Uvira turacabona ko imipaka muri Uvira icugaye ho vyifashe gute urakoze cyane ni kibazo canke ni kintu abantu benshi badakunda kuyagako ariko ni cingenzi kubera ko kuva aho imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi Gatumba Kavimvira yugawe hari byinshi vyapfuye na cyane mu bakora urugandazwa ruto rw'injabuka amazi n'abandi baje gukora utugambi urabona uruja n'uruza ntago mugabo ko leta y'u Burundi yatevye kugurura imipaka hari impamvu Kongo yo nta kibazo cyo kugurura imipaka ibibazo yo isanzwe bifisemo ndani rero biciye ku mushikiranganje des affaires étrangères cyangwa umushikiranganje mu vyajejwe harimo igenderanire y'u Burundi n'andi makungu Edouard Bizimana mu misiyezi yaragisobanuye aravuga yuko kijanye n'umupaka abantu baba bangiriye gato kubera ko hari bidasanzwe bimaze kuboneka yuko hashobora kuba n'ubundi haraba M23 bakiri mu gisagara ca Uvira banka yuko bo kwinjira mu Burundi bakompanya Alede Tabara mu guhunganya umutekano w'u Burundi kandi birafise isiguro kandi birumvikana kandi ngo yibize nabi ngo yimifu kandi buke bukomeza uruhonyi kandi buke bushikana musiba ku rugezi nta guhuruduka kuko uribuka yuko hari mu kwambere ko vyana hariho n'aba M23 bafatiwe makambi y'impunzi no mu Burundi bahunganye n'impunzi z'abakongomani ibindazi ucuvyibuka rero kongera kugura imipaka umutekano utarizegwa 100% nico kibazo cyari mugandi baza yuko vuba cyane ababijeje canka abo biraba kuko ubundi ntacyo ko runguka mu gihe impaka yugaye ni n'uruhombo kuko udashobora gukora ibintu ngaha mu gihugu kijana handi ari gihere ngaha mu gihugu wawe nta terambere kuko twebwe mu Burundi dushima ko twarose umwimbo kwiye mu gihe tugabanirije ko ibindi bihugu bikatugurira Kongo niko kuko kandi ugasanga abene igihugu ariko baravyungukira abene igihugu ariko barabironga mu dufaranga rero kuba wugaye nta nyungu turiko turaronka c'est vrai magi inyungiriho nuko amahoro tuyagumana 100% kandi mu Burundi ica abarundi barose bahahamiye canke barinze kumena amaraso menshi harinze kuba ibitambo vyinshi amasacrifice nibiki aya mahoro mu myaka irenganye nta yarahari mugabo tuvugana arahari kandi akwiye kandi menshi dushobora mbere sina menshi gusa mu mahoro dufise turafise tugabaniriza Somalia turafise tugabaniriza Centrafrique turafise tugabaniriza Congo turafise tugabaniriza za Sudan ni menshi umva dufise menshi umusesekara rero ntitugomba kugira kugwa mu ikosa ryo kutayabungabunga cyane kwijajara ngo turafise amahoro kuko ngo mbega no uhenzwe n'agahengwe atana inkinzo rero aya mahoro dufise tuyateguremo ibikorwa by'iterambere twirinde ivyoza bidusubiza ihumbi kandi ivyo nico cambere kuko ngo karahara mu ruganda ntibacura na mahoro rero tugifisa amahoro na yavije tuzoyigerako kuko urabizi ibihe bundi bwagiye buracamwe ndibaza ko ari navyo vyatumye ubundi bwira esheke muri bijanye na development vyatumye ubundi bwira hotare mu bijanye na development mugabo mu gihe rero tuguma mwaka hengwe turimo cyangwa mu mutekano turimo ntaco buza toshika kuri bya indi twifuza Sonic Sense twifuriza 2040 pays émergé 2060 pays développé ivyo rero tuzobigirako
atakibazo na kimwe mu gihe tuzogirane tuzoba dufise amahoro. Yes. Yeah. Muri ya mahoro nyene dufise mu Burundi biriko bigaragara ko ya mahoro tuyabyaza umusaruro uko twari duhawe kurongora Afrika mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yeah. Mbega ino ntahe yo kurongora Afrika mu Burundi ntaco bizuza bihindura ku ino ntambara iri kibera muri Kongo. Mu bisanzwe uwari asanzwe arongoye ubumwe bwa Afrika bo mu itaro Lorenzo yatwara igihugu ca Angola. Igerekezo rya 18 Février yari yavuze yuko kugira saa 6 z'umurango atamigwano yosubira kuhaba. Yari yagombye kumvikanisha impande ziho zirahangana. Mugabo uno munsi ayo mabanga afise Neva, kandi Neva atwara igihugu cy'u Burundi ciempritse muri ziya ntambara kugira ngo baharanire agateka k'umukongomani. Uno munsi Lorenzo yari karagwanira agateka k'abakongomani ari he hariya muri Angola kure. Muri Angola. Mugabo uno munsi Neva numubanyi. Nyene nawe urashobora kwibwira ko hari ikintu kigiye guhinduka. Urumva umunyarwanda no kuvuga cyane ko nimbibe z'u Burundi na Kongo zazitanzwe zinugaye. Ya icambere nuko agomba gukorera buri kimwe cyose asubize mu buryo ivyayangaye. Cyane mu kugwanya ino mitwe y'iterabwoba yica bene gihugu. Burya umu president twari abene gihugu. Udafise abene gihugu uzotwarira iki? Uzoja mu gihugu cyawe nyene ngo uri president tabufise urongoye. Nicambere no guharanira agateka kabene gihugu bagabanya ibintu vyo kwicwa biheri. Rero gumva azoshafata neza responsibility zo kugira gwanye no mitwe y'iterabwoba uho azobafise kuvuga muri Afrika yose avuga ati muri Kongo hari ibintu bimeze ukunuko ndashaka ingabo zize gufasha leta ya Kongo bagwanye amahoro n'umutekano ko ya Afrika ntizogira ubumwe bukwiye asampuza mu gihe hari ibihugu vyigize abajura mu gihe hari ibihugu vyigize bamutwara ijisho urumva ivyo ntibizokunda ivyo nivyo bigomba kugwanywa igihugu cubahirize ikindi gihugu ubutunzi bwacu nibwo ikindi gihugu hama abanyafrika dufashanya ko twamye dufashanya kuko nyamba uno munsi ubona yuko akantu ka mugenza ugatwara kubera kivye pumusika hasi usabe uvuge ati ndakeneye mumfashije akantu nzofuma ndabishura mu myaka ingana uku narigiye ugiye gusaba ikintu ntibacima upfuma utanga durée uzokoresha kugira ngo ucishure. Rero ivyo nivyaba twabigwanya bizotuma Afrika igira kanovera ndetse na vyahigo vy'iburayi biduteranya bivuga ati babagabo barajijutse ndakese usange no bigende neza na cyane inyuma y'umunezero watashe mu Burundi ku munsi wa mbere aho president Neva yaganuka mu gihugu cy'u Burundi azanye intahe yo kurongora ubumwe bwa Afrika. Mu gihugu cy'u Rwanda haragaragaye amafoto menshi ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ko mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ashobora kuba afise ikibazo runaka kitaragaragara. Hoho bivuga ku iki? Icambere ntiyitavye ibijanye n'iyimikwa rya president Neva. Kandi ahani hari Kisekedi na Neva ntihari kwaturukira. Bajyamuravya abona nk'intare. Urumva? Tuvuge ko cyo bari kibazo canke tuvuge ko kuba ari kugira ihungabana guhungabana kuko urabona yuko yafatiwe ambarugo vyinshi ari karavyakwa aho yahora mu masumiro ariko barahamwa ijya ni depression yaradeprimye urumva kandi bibaho kandi birashika navyakire nubwo aho kamenyereye gukomba kamaga ko gahese natekane ikindi naco haravuzwe n'amajambo menshi. President Neva amaze kuba arungura aha wayo mabanga yo kurongora ubumwe bw'abanyafrika. Boye mama ngo Burundi ngo ntaco bizokuramo ngo nta mpinduka ngo bimeze uku ariko twebwe agenti twobumviza none hari ubuzi mbwa kumoka imbwa zizomoka nubwo zo tuko turaja mu ijuru imbwa zizomoka. Rero ukumoka kwimbwa niyo swing yayo nabo zimbwa kumoka uzobuyiciye swing nukomere cyane. Rero shishikaye tubashimira cyane Patriote akajambo kagasunika rugi wobwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bayaga nawe. Icambere nuko abakunzi bacu badukurikirana tubasaba mukundi ibiganiro byacu mubikundishe n'abandi. Mudukundisha abandi. Nyambushima bino biganiro gufyonda subscribe n'ivyingenzi na like kugira ngo utwereke ko wakunze kino kiganiro. Hamico nobwira abarundi bose muri rusangi abarundi bene wacu barundi kazi abakunzi b'u Burundi muze dushire hamwe. Twititaye ku butandukane bwacu ngo hari ngo butandukane ngo bw'imigambwe ngo bw'amoko ngo bw'uburebure bw'ubugufi twese iciza cacu nuko turabarundi kandi twese duvuga mu gihugu kimwe nta kindi gihugu tuzoronka gisumba iki Imana yaduhezagije kuba twarahavukiye dutegereza kuhakorera
abazovuka mu nyuma ntibazosange hameze nabi ahubwo bazosanga hari ikintu twongeye ko azovuga ati basokuru barakoze ikintu c'abagabo kuko barahaciye amashugwe aroma akabisa yandi twebwe duhari turafise abandi bazodusubirira twe twamaze kurenguka twamaze kuva mu mwuka twamaze gusezera inosi turafise abandi bazosigara bakora ibitiko turakora rero vyo bavyiza cyane mu gihe twokora bino bikorwa byo kugwana igihugu cacu bagasanga dufise isemo tubigejejeko bizoborohera cyane guca ba progressa aho twari tugeze nuko muheza gikwe kuri microphone yari Mr Kido Trophy tubibutse gufyonda kaga kengeri muri commentaire hayo link ya mbere yo kuja muri group ya WhatsApp kugira ngo mushishikare muronka ibiganiro byayaga nawe bimeze neza. Ciao ciao.